Ingurane zitangwa n'ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana Corilac ziri ku rugero rushimishije ugereranije n'agaciro k'inyungu. Izo ngurane nazo akaba ari turafise ingurane duha abanyamishahara basanzwe bafise imishahara bahemberwa ica ngaha muri Corilac bakora mu mashirahamwe atandukanye, uri amashirahamwe ya leta, amashirahamwe y'abikorera utwabo canke abashoboye kwiyingunganya ukwabo bakihingurira ubuzi. Hariho ingurane dutanga ku badandaza bato bato n'abari hagati na hagati hamwe n'abamaze kwisununura. Turafise hagati yaho n'inyigisho dutanga kugira ngo abakiriya bato bato abanywanyi bashobore gutera intambwe zo gushika ku ngurane biciye mu kuguruza konti zabo, gutyo tukabaramura iyo bamaze kuba abakiriya nyabo babushitse tukabaramurira kuronka ingurane. Hanyuma turafise ingurane dutanga ku barimyi n'aborozi, novuga nti mu gihugu cose ariko turakorera cane cane mu komine ya Bubanza, turakorera Igihanga, turakorera ku Mpanda, ku Muzinda, ku Musenyi no mu Maramvya ariho hari uburimyi novuga nti bukomakomeye mu bijanye n'ikirimwa c'umuceri. Urabona ko umuceri ari wo ufata runini aha muri iyi region ya Bujumbura. Twaciye dufata rero igihande kininiya tukorana n'abo barimyi kugira ngo bashobore guteza imbere umwimbu w'umuceri nk'uko Corilac microfinance isanzwe yahabaye ifise icivugo co kugira iki cyo gukorana n'abarimyi cane cane muco kirimwa c'umuceri. Abarimyi nabo bati ime Corilac yaratwegereye natwe turazamuka. Kugeza ubu abanwanyi ba koperative urusho baronka nuko ingurane yo bayikeneye bayironka ku gihe, kandi Corilac ntigwira dutevya nta n'inyungu ndende bashirako, kuko inyungu n'intoyi nibice 8 kwijana mu kiringo c'uburimyi. Corilac ni microfinance dukorana cyane kuko banashima irasanzwe dupangiye barafise nagishe kubera Corilac yegereye abarimyi kandi isanzwe itaho abarimyi yaremeraza turayiha ahidupangira arafise igisha rya kunyubako za koperative kugira yegere babarimyi ntibirirwe bararuha mu gusaba ingurane baje za Bujumbura baja he baca bitora harya nyene kuri koperative. Atabworozi nta burimyi vyose ni magiriranire. Turafise n'ingurane duha aborozi kuko abarimyi benshi usanga borora kugira ngo bashobore kuronka ifumbire rikwiye yiyongera kuri iryo usanga bagura bihinguye. Mu gihe c'amashure, mu gihe c'imisi mikuru hose microfinance Corilac ntiyengeshanya kunezereza abayitura. Izindi ngurane dutanga kugira ngo tworohereze imiryango mu kurungika abana ku ishure, mu guhimbaza imisi mikuru yaba iyo guheza umwaka canke yo gutangura umwaka canke indi misi mikuru ikomakomeye. Aha twovuga nk'imisi mikuru ya Noel turatanga credit Noel, turavuga nk'imisi mikuru ya Pasika turatanga credit Pascal, tuvuga nk'isize niyo kurungika abana ku ishure turatanga credit scolaire ku banyeshure basanzwe bari muri uwo murimo kugira ngo abavyeyi babo boroherwe barungike bafise ivyangombwa bikwiye. Abanwanyi ba Corilac bikorera utwabo bose barashima ingene iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana ribatunganiriza. Akarusho ndakaronka kuko umutahe nari mfise wari muto, ariko narashoboye gutora ingurane ndiyungunganya agatahe kariyongerako. Ubu twovuga ko wavuye hehe ugera hehe uvutangiye gukorana na Corilac? Jewe aho narindi hari ahantu nyene h'umuntu muto nari mfise agatahe gato amahera make nshobora gukoresha ibintu bike, ariko ubu ndafise nk'amahera nshobora gukoresha ibintu bitari bike nkarangura nkongera nkarimisha. Mugerageje gutomora bwa mbere mwakoresha nk'umutahe wangahe kuva mutanguye gukorana na Corilac umugeze ku mutahe wangahe?
nari mfise miliyoni 3 ariko ubu ndafise miliyoni 10 kuko nagiye ndaduka kubera natoya akagurane kaza karanteza imbere nyene ndiyungunganya nduka. Muri rusange Corilac tumaze gufashanya byinshi. Jewe nsanzwe maze gufata credit igera ku 11 ndabara neza. Corilac twatanguranye nsaba credit yo mu majanani ko nari nkiri muto, hanyuma baranduza bashaka miliyoni zingahe 2, baranduza kuri 4, baranduza ku ndwi, biza kuri isaha ubu nye singipanze mba munzi wanje naguza parcela umuntu ndagwa nakora umuceri ku nyungu nagenda ndaronka muri Corilac. Gushika ubu muravuze ibyiza mumaze kuronka muri Corilac, ni akahe kamaro muri ko muraraba Corilac iri kuragira mu kibano muragije n'abandi musanze mukorana? Corilac n'igihe twe twatangije ico gihe muri yo byari byoroshe cyane kuko ico gihe arafise amaintere ari hejuru gatoya, ariko unye iskefisi ama groupe solidaire menshi amaintere agabanura, inyungu zaragabanutse muri sangi kweri muri Corilac. Credit yaho uyironse ayirihanezerewe imeze neza. Akamaro kayo nuko yaciye iza no korera hafi yabe n'igihugu, hafi y'indimiro na hafi y'amakoperative asanzwe bari mu gitego cy'umuceri na rigiye microfinance isanzwe iri mu batsimbataza uburimyi. Kugire ibikorwa iryo shami ryo kuziganya no kuguranana Corilac gishinze bigende neza, iratunganya amahugurwa ku bakozi bayo kugira barangura imirimo bajejwe n'ubumenyi buhagije.